kayitsi ngo ubunya ngusigaye nguteye ubwoba ndakesi ngaje ngusigaye uhena cyane pana ngo ubunye vana kera kenshi na kenshi urazi umukobwa iyo muhuye muri boîte yambaye amarori mwijoro niyo aba umusaza ubona umenga aracyari inkumi biva ku haje imputu ngufinye biratuma umugabo we gukunda jewe ngunda tugufiye cyane cyo babimbwiye jewe nguboze umbwira iki none nangira uravuga ukavuga ngo mandengana ngo hariya ku mutwenzi ngo usigaye nguri ikindi kintu birazwi kunywa bakarondera umukobwa basangira urana inzoga cyangwa cadabojera ko ari inzoga ni baby inzoga ko ndafisi baby nyene nibiryoshe canke we nawe wabonye bigisha uvuga ati nanjye reka mbe kirungo bize muri business wewe wawe ni business oya iyo zina n'abantu barimaye basi babonye rinkwiriye nimba barabonye n'ujya ritemubereye karibereje baca bararima je navyo mbanzi ni muri umugabo wundi muntu kubera niba bimwanitse ko mu gahanga umva ari abantu bose bafise abagabo bazara bandika ko mu gahanga cyangwa bazane kashi baza barabatera mu gahanga kugira ngo tuze turamya kari abagabo b'abantu kubera iki bakunda abarundi cyane impamvu bakunda abarundi rega abarundi turaryoshe man ndakunda gusohoka none nk'ubuje twokundana gute ndakunda gusohoka twokundana gute warigeze kuja muri Kenya uraje muri Congo uraje muri Tanzania muri aho hose niho wabonye abagabo baho bacanga muze cyane kuruta ahandi boîte iraryoshe canke basingugiye muri boîte ngo haya ngo hano ngo ni kuzimu hari umuntu avuga ngo nashobora kwinjira muri boîte nkora ngo je ngo sino kwinjira ngo ni nkaho bugiye kuzimu boîte kwanza ni ikintu cyambere kiryoshe kujya bakizwa babona ko bagiye mu ishengero bumva umunezero twe tugize muri boîte niko twumva nyine tunezerewe rero muneze amaso muneze wacu nihuriye cyazi je sinzi kweri kubera je ndi umupagani ndetse mwanja gusenga oya ngusa je simwara ku mutwenzi gusa mwera hose kasa bikugwe n'abadogura no pastor imana ara namanurira mukabare ndumva nyine byambwiye kari byo nangura no kurira habuze gato nyine ngo nihane Ese bakunze bacuro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Tijose mbona nyuma kana subscribe na comment tugira turabaha amakuru menshi agiye atandukanye uno munsi ndi kumwe na umwigeme wanyu cameraman mu muri kumurabe neza urabona yuko aberewe mugaba n'ibitako byawe bifise imisaraba myinshi ngirana amatatuwaje y'inkoni wariye kukwereka ndakora mukije umeze neza meze neza umeze fresh sana sinzi abandi bantu ko baza kukubona ngaha je nyine ndakomeye abandi rabo mvaza kumbona biravana kuri mwese byafite umutwe wiwe ukaza kumbona ubibutsa akazinuka n'abaramutsa kubera natiko gukunda kandi banagukumbuye mutwa keza hamba bankumbuye na je nenda bakumbuye ndakeka uyu munsi ngombe ziraza guhera kuri twese zaza guhera kuri twese muri kino gihe tureko turabona yuko aba diaspora ko bazari beshi yari hari aka video nabonye umukobwa yakundanye n'umuhungu ataramuzi kumbe uyo mugabo yari umucama ariko yari yifitiye amahera yiwe ariko yashaka umukobwa kiri muto wa mukobwa ashaza guhishurwa ubutariwe kumbe wa mutama nawe ashaza gufata wa mukobwa ati nsubiza inkwano zanje nkawe kuri abo babiri ubona rindi yakoze ikose nakoze kosa no mutama ko yari inyegeje yari kwerekana niba bamukunda akamukunda niba bamwanga bakamwanga mugakamenya mbere igi ashaka gutanga inkwano ku muntu atarakubona nuzi niba zo gushima kwanza wowe ubwawe wabanje kuja kuca kundi muntu wamaze kwigaya naje naho wamaze kuzitanga naje no kugaya kubera ko uwo mugaya mu gihe uba warakunze amafaranga ukemera yuko inkwano bazitanga hanyuma mu nyuma ushiza kumugaya oyerega urumva siba nakunze amafaranga mbana kunze wa muntu we yacamo umwe yaje kundungikira niwe mba nakunze nibyo nyine ari karama abanza muri ujuru umutanga umva wabanje kundungikira wandi wanza wamaze kwigaya wonde ko nta kintu ufise nari umva basiko duhuye no kuwanga nuni duhuye nyine ndakwanga mugihe wamaze kwigaya mbere yigiye mugaba abakobwa murakunda gufata amafaranga y'abandi mukayarye hanyuma ugasizona birahindutse amafaranga araryoshe man wewe yanga ari wewe pana kuvanga abakobwa gusa n'abahungu kuri muntu wese ngaha kwisi akunda amahera kenshi na kenshi urazi umukobwa iyo muhuye muri boîte yambaye amarori mwijoro niyo aba ari umusaza ubona umenga aracyari inkumi biva ku ya n'ububono ubono kuri ega amarori rero bayambara ku murango kugira ngo akurinde izuba bayambara ku murango twatanguye nzengo yo no musinanzwe wasigaje ko ari aje kugenda gutsinda je kwa mbere sinsohoka kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu nangura gusohoka kwa kane
nangura gusohoka hari abantu bamwe ngo uku hari bamwe ngo mukaritsiye ngo ubunya musigaye nguteye ubwoba ndakesira ngashya musigaye guhena cyane pana ngo ubunye mvana kera musigaye ngira iki musigaye uhena cyane ibyo by'iwanje kubera zose z'iwanje ubundi je guhena kubera ari rezo ziwawe ibyo nkunda niyo style nkunda akunda kuvanga imico y'ikirundi iri ko tuyubahiriza mugabo uri mu bantu bambere bakunda kugutisha ngo mwijoro rero hajya higa ubu twese dusigaye turi abanyamerika musigaye muri abanyamerika niyo mpamvu usanga mwiyambariye ukuntu nyene hajya imputu ngufi nye biratuma umugabo we gukunda biravana guyu muntu mugabo arayaho nyene bishika biravana guyu muntu hari umusanga akunda umuntu yambara utumini hari usanga akunda umuntu yambara birebire ukunda umuntu yambaye ipantaro wewe ukunda iki jewe nkunda tugufiye jewe ubundi mu busanzwe je ndafana Zucu manje style ziwe rero je ndazikunda niwe ushaka nta wundi muntu ndakunda style ziwe gusa mugabo Zucu ukunda kubyambara muri video haba muri video wakunda kubyambara muri video je ndabyambara hose ushaka kiyahura Jana chaba bimbwira. Jana nguboza umbwira iki none nangira. Uravuga ukavuga ngo mandengana ikibi ni kofi. Niko utari buze ngo mfate. Ngabira banze birashanye ngo bivuga ati jewe. Ndagucaka ukavuza induru ujya umuntu arahenye abandi ati mangura berewe. Je nkabandanya mwe umva mwe musigara muraharira ibyo wanyu je nagiye. Urashobora kwikinga imodoka ukavuga ati imodoka ndayicinga inyuma bajya abantu ntibambone. Oya ndayikinga kubera iki? Banambe se anje ko ndayikunze. Ce ndayikinga. Bishize ugaca ku murango naho bigenda gute? Ho ntumara mara ukunda gusohoka mu ijoro. Ku murango je mba ndi muri taxi. Ku murango. Biramaze ugashoka gasohokana n'umuhungu akanga inzoga mwangoye bikandi ko nyine zabaye nyinshi. Nngo baruwimbwa je nibiranshikira namanumva gusa abandi babivuga mbwa je nibiranshikira ndakeka wanse kuzira jero zirihira agi bugenda ufise amafaranga kubera ushaka kuja mu kabara namera ufise urashobora kugenda mu kabara kavuga ati ndafise abashirije zo guhurirayo barangurira oya ari kuri randevu sawa habe ndaguha iki kiganiro ushobora kucumviriza utanga impanuro ku ba diaspora kubera je nagikurikiranye ndavuga ati irifo ko tubanza kugikorerako kubera harimo amajambo ashobora kuba yohanura ndaze uza gushigikira je shigikira umuhungu nawe ushigikira umukobwa twumvize muri abo bose uwakoze ikosa sivyo none urabona yuko abagabo baba baza ari benshi tumushiramwe mu ndavyo basi ibintu bigende fresh mu nyuma araza kukurondera sivyo none mwana w'Imana muri iki kiganiro turabona yuko umukobwa yavuze ati jewe umviriza kwanza hanyuma tubwire uwakoze ikosa uwariwe sivyo none Baby, please. Please, baby. Narinda kurindiriye sheri, please. Please, sheri. Please, sheri. Oh, yeah, it's not easy. It's not easy. Dushize ngaha nyene kwanza tugende Nishobora kutaha. Muraba bibona Mura kwanza iri mu nduru ushobora kumenya ngo umukobwa ngo yakara hishugwe nde irimo abantu benshi. Muguri ko urabona yuko uwo muntu yakara hishugwe yari uw'inkofero. Ndiko nabona uw'ingofero ndiko nabona undi ari iruhande rw'iwiwe. Hama. Ikiganiro kirabye niki? Musubize inkwano ziwanje umutama yaramukunda yari uyu onye. Musubize inkwano ziwanje. Usaba mahera mu nyuma muke muvuga ngo abantu n'abatama ari mwe mwasabye amahera. Usinisumbuwe sasa. Urabona ingene usebeje imbere y'abantu. Naratanze amahera yiwanje. Umuntu ari umuntu ari mwikosa sibyo n'umuhungu. Numva n'umutamba sibyo umukobwa ni yaramuzi. Werabye muri bajya abahungu bose bari hajya yatoye mu mwiza yagize ngo niwe yamwikiye amahera niwe yashaje guhishurwe. Ndo by'umutamba umutamba nawe yarazi. Je muri umutama ari mwikosa. Umutama ashobora kuba ari mwikosa kubera nabwiye gutuma atari mwikosa umutama. Wowe nta kuntu wotora amafaranga uzi umuntu mukunda nayo kutazi muhiri wewe turabona n'amahera yatuma uwundi muntu cyangwa yakungikira mu bundi buhinga butandukanye washoboye kutaza kumukunda muntu. Kubera ikure yatora umuntu ashobora kwenda kuri imikasha kanukira amara ashobora kuja kuyakurako kandi ari uwihenze. Nyetwe rero dusanzwe tuvugana kuri phone nyene numva nijwi gusa nanamuzi nanamubona.
andugikenurika kuyatora n'uwihenze ndayatora n'uwihenze urayatora ngetse rero uwo muntu tuzaze tuvugana kuri phone no yatora ubonye ngo hariya ku mutwenzi ngo usigaye ngo uri ikindi kintu birazwi bizwi gute undi cyamamare biramaze gushika umuhungu nk'abahungu nka batatu bakazira rimwe ukabemerera rimwe batatu nabemerera iki ba ku mutwenzi bazi katwinjiza muri byinshi ku mutwenzi sinumva ko abantu baje bagiye kurondera urukundo oya nukunywa bakarondera umukobwa basangira urana inzoga cyamuca dabojera ko hari inzoga ni baby inzoga ko si baby nyene nibiryoshe usamera yuwa urondera umukobwa mugasangira mukanywana bigerera ngaho nimba ari biti muza kuganira je navyo nomenya je gusanzwe ko murasangira ntabyomenya mu gihe kandi bawanyweye nyene bawanyweye nimba ari ibindi rero mugabo yifuza je sinzi ko sima ni mutima wiwe numva guhamagaye mugasangira gusanga nyene mukundanya mugabo byako kanya hambindi muriganirira ngo kakazina ngo ubunya ngo waragahende ngo wa munyamuyinga unyanga ngo niwe ngo usigaye umwiyitirira cyane gose kandi ngo abantu barakomenye cyane kusuma sindamwitirira oya uriwe sindiwe abantu nibo barimaye sije ndamwitirira oya cyangwa nkawe birashika bumva abo barimaye usanga babizi kariyo mpamvu barimaye sindamwitirira kweri cyangwa we nawe wabonye bigisha uvuga ati nanjye reka mbe kirungo bize muri business wowe wawe ni business oya iyo zina n'abantu barimaye basi babonye rinkwiriye nimba barabonye n'ujya ritemubereye karibereje baca bararima umuntu wese mugara abantu bavuga yuko nubwo witwa ku kirungo ugera byibushe we nawe ngo uri muto mutungura urubaho nta n'igisusu ufise je sindi muto abavuga ni barambona bambora ku mafoto bakubona ku mafoto kabajyanye ngo byamabishika kweri ngo abagabo benshi ukabiba mu ijoro kweri ndabiba hari umugabo yibwa afise ubwenge buzima nyamwiba tuvugisha kuri jazi sibyo nyamwiba ngamujana heje kwazi bwanje niberi wacu muhira hamwe mugabo ndamwiba ndamujane none nje kumushira mashaka kuvuganira kuri telefone ukavuga ati duhurira hano simba ndamwibye aba yankunze none iyo bishitse ukaryamana n'umugabo wundi muntu bigenda gute mu gihe ubuzi ko ico kintu kiba kigoye umugore wiwe ashobora kugufumanira je navyo mbanzi ni muri umugabo wundi muntu kubera niba bimwanitse ko mu gahanga umva ari abantu bose bafise abagabo baje barandika ko mu gahanga cyangwa bazane kashi baze barabatera mu gahanga kugira ngo tuze turamya ko ari abagabo b'abantu none namubonye kugiye kandi abagabo burana basigaye bafise n'ingeso n'uba yambaye impeta ashise ahantu mu kabare acayikura neje nzobirota ko ari umugabo je ujana nawe kugiye oya je ibyo niba bindabo amaye cyo nshaka cyo niba bindabo naye amafaranga ushobora gukorera ukavuga ati amahera jewe ni bona nayakunze ku mugabo hama akavuga ibyo yifuza je nibanga ryanje urashaka kuvuga ati jewe oya anya apana hariko nturebe je nibanga ryanje ntihagenda kimwe birashika ugahura n'umugabo n'umugore w'umugabo akagushwanira yuko umutwara umugabo jewe wowe wambonye wawe wambonye umugabo wanza kumukwega iwawe ntungoze umbwiriye nje nibirambako naho byo ndubwa ndiramse binashitse nerega je woza nyine umuhiri kunyegeye naho ufatana n'umugabo ndamutwara je wamaze kumbona wanje kumutora kandi we mwabwo gukoresha imiti abwo ufatana n'umugabo wawe abo babivuga oya si miti ni impano n'amaraso meza ku bantu je kwa mse n'amajambo meza basima manje barameze agiye kuva nkivuka niya kinkurikirana si miti abo bimva ko ari miti nabo baragenda nabo bayirondera iyo mpano ufise ubyo tumutwara umugabo wundi mugore ni rega simani irenze cyane ngaho no gukizwa birakura gukizwa ahubwo n'ubu nakijijwe waragabanije narapunguje warigeze kuja muri Kenya uraje muri Kongo uraja muri Tanzania muri aho hose niho wabonye abagabo baho bacangamutse cyane kuruta ahandi aho bacangamutse muri Kenya je nagiye njanye n'umuntu sivyo na birebire nagiyemo sinzi ngo abagabo baho ngo nuko hano bambeshe muri Kongo abagabo baho nyene tuvuga ngo baracangamutse cyane so barafise amahera barahonga cyo kimwe ndakibaziko kubera iki bakunda Abarundi cyane
impamvu akunda abarundi turaryoshe man cyane nabibwiye abantu turaryoshe duteye neza niyo mpamvu bakunda abarundi kandi duse n'isura nziza kimwe n'abakongomani bakongomani bafite isura mbi ishobora gutandukanya umuhungu n'umukobwa gutandukanya umuhungu n'umukobwa bose baba basa niyo mpamvu kandi abantu bose nyene baja hari ibyiza nawe niyo mpamvu uvuga ati wana tije nagucawe muri Tanzania naho abahungu baho nabo tugende muri Tanzania ntaho byagenze gute muri Tanzania naho nyene nabirebire ko je nangiye kuramukanya nabirebire nababonye ko kubera iki umukobwa ashobora kuba yoronka passport cyane kuruta umuhungu ukiyumvira ugasanga bwana shima umukobwa atunze na telefone nini ugasanga no mu muryango wabo ntibafise uburyo bwo kutunga bwo kumugurira telefone biva mu kwidandaza cyane biva kuki ku mwana w'umukobwa sinzi ashobora no kuyihonga utidandaje kayihonga utidandaje bishitse no mubyeyi nawe kimubwira gute mu gihe akafata umwana wanje atunze telefone ya 500 nkaho ugicungwa n'umubyeyi je nkaho sinzi n'ibyo cyo kumubwira baragicungwa n'ababyeyi rumba ndabahaye polisi kubwo no ubona ababyeyi bakwiye kugira gute ababyeyi banje aho ababyeyi bari bo bose bagicunga abana n'ibyo je nabyo no menya bakwiye kugira ko akira mubyeyi wese afise impanuro y'umwana wiwe afise impanuro tiyoza guha umwana wiwe hanyuma iyo bishitse ugakundana n'umuhungu uwo muhungu mugaka bagadakunda gusohoka kuri wewe ikintu cyambere umwobirije kibari giki ndakunda gusohoka none ngubuje twakundana gute ndakunda gusohoka twakundana gute ngo kundo go barumeze gute ngo barugwiki yaraje kubwira waje kumugajishira ndakenya amahera gahuri ko 50000 100000 yo ondungikira rero dasohoka ubungire neza ko cyane isohokana je nyene cyo gasohokana n'abandi none urumva wewe n'ubusohoka utabishakana bigutera mu rushinge kusoma jewe ni ansohokamo nari ibi ahubwo ashobora mukunda cyane ubwo muri kino gihe ngo message ni nyinshi kubera aba diaspora baraje je gusa sindabafana ngaba mabagutuma ko tu bantu mako mugaje sindabakunda kubera twatuvuga nababeshi twatuvuga nababeshi bakuzoza ibitangaza kina si banaripa amadolari ya madolari mani ubu yaragize mukanze yarururutse unakongomani bakiduhabura kubera amadolari abakongomani ntibakibaha unye tuvuze aba hagati y'abarundi n'abakongomani n'abaho ofisi abasheri beshi uya n'abakongomani mugora mbere basi mbere baraduhabura sana kwa bafise amadolari yunguka sana nta mugubu ubuninguka cyane kubera uhonye ufise $50 baguha 100 yino nuzi ko abaje bavunja amadolari benshi babakuye ureta nyine yamaze kwishira kibiro yumve iryo dolari ryabo rero wapi kweli ni kuvuga ubunye nkana bugikeneye bashaka birekere n'umundi nabaza kukwizoza ibitangaza ibyo batazokora nuwahe muntu bimaze gushika ukavuga ati je unye yampaye amafaranga menshi mbona umenga twogumana mugabe kakwanye nabivaye no kungena ufise agatima ko gukunda abandi bantu benshi ndamufise ndafise umujamara w'umukongomani tweze gukundana yaramamahera kweli kandi rangico nshaka cyose n'abandi bakobwa naho mugiye kumugena oya uri umuntu burya umuntu atavuzana kandi bakobwa jazi nabagukunda nuwa muri nyine udakunda uvuga ati nyene hano wo kujya nyera ugiye kwe n'icumi bo batwaragira ngo nyene mu mujye kamahera n'undi nabateze kuyaguha ngo yashire mu mufuko amwe mwese muyasige mu kabare mbwa ndukunda ugenda uri wenyene ndashaka usangize aka message kamwe ku bantu usanga bataraja muri boîte kandi batazi ibyo muri boîte uko bimeze mwe bw'abakobwa mu gihe mukitse kuko ndazi ko umukobwa ashobora kuja muri boîte atamahera afise kuja gusorora mugabo ugasanga intebe yiwe imeze yiwe n'ifise inzoga nyinshi kuruta bazega amafaranga numva oya ndaze kuvuga kuri ibyo by'inzoga sibyo kira muntu wese asagira impano y'uwiwe murashaka kwiyumvamo kabona nanzoga ufise afise amahera agaca kugurira inzoga sibyo mugara abantu benshi biyumvira akobwa ko baja muri boîte benshi bavuga ngo ni maraya ngo nabantu bananiranye boîte iraryoshe cyangwa basinga ugiye muri boîte ngo haya ngo ni kuzimu hari umuntu avuga ngo nashaka kwinjira muri boîte nkara ngo je ngo sinokwinjira ngo ni nkaho bugiye kuzimu boîte kwanza ni ikintu cyambere kiryoshe kujya bakizwa babona ko bagiye mu ishengero
bumva umunezero twe tugize muri boîte niko twumva nyine tunezerewe rero munezero amaso munezero wacu nihuriye kandi hararyoshe so kuvuga ngo abakizwa ngo nibo haja barahaja kora muri boîte nazo inzoga n'ifana ziriyo n'amazi ariyo byose biriyo n'umukizwa ayo twe twa tugiye kwiryoherwa n'umuziki twitambire twinywera inzoga n'abagenzi nta kindi kiba kitujanye ayo usanga imeza zibangize zuzuye ko utabazenye amahera cyo Nega ari gusa natwo turatamba abantu tukabanezereza basanga bagufungikira inzoga shirujya mu inzoga gasanga inzoga zikwanye nyinshi nimero gatanga oya kuzitanga nibisanzwe none zitanga utari no muri boîte abakizwa batuvuye ko badatanga nimero none ni bahura n'abantu bakabwira ati maka nimero kagaca kaba bakizwa na nimero batanga yamaze gushyuka tongozwa n'umupasiteri none kuvuza ugiye mu bakizwa rimwe cye kabiri Jama byabaye rigabwo kwa yaho kwanza aje muri boîte abagabesha babuze bara abapasiteri abapasiteri abapadiri niba usanga yo haje nibo benshi mugabo ngabo bateye ubwoba ko kubera urumva n'ikibahiro cyabo kibagitinyitse mushamu bibegendera gute kugira muvugane nabo oya sinabamenye ibanga aho urumva tuba abakazi baba barenza ahubwo mugata bikubwiye ntushobora gupfa kubimenya kasa bikubwiye cyane badagura no pasiteri imana aranamanurira mukabaye ndumva nyine byambwiye kari byo nangura no kurira habuze gato nyine ngo nihane munyuma zazana ibiri avuga ati ha wa mupasiteri w'Imana yatumye nukurire mbe bijya ari abantu bakunda kuvuga yuko umuntu akarasengera umuntu amusengera muri cyangwa reka kubwira ijambo gusa ari kubwira akora mu gihe muziya muzi bamwambaye nyine bigenda gute cyazi je sinzi kweri kubera je ndi umupagani ndetse mwanja gusenga rero ngaho cumba zimvye mishengero kuno ngo barabana agira ikintu bambeshe maze igihe kingana gutaja mu rushengero imyaka myinshi je ndi umupagani cyako dikobo meruka mishengero je mbatizwa rega je nabatizwa abakirikwe Be Emmanuel meruka mbatizwa ubu rero no sinokubesha cyangwa umudayimoni wose kandi batijwe nyene nkiri umwana batijwe mfise 12 numva umudayimoni w'abantu bose bakijije waciuzi wawe ucitamo icana ca shetani oya si umudayimoni kandi sindi umwana wa shetani je ndi umwana w'Imana rega kuja mwishengero so kuba ngo uburi umwana w'Imana wapi bijya n'ububeshi kandi abantu baje mwishengero usanga Bibiliya ndayibasumbya indirimbo zo mwishengero ndazibasumbya kandi babirwa mwishengero je atanahonje hanyuma reka gushimire cyane Shana urakoze ndakoze bwira abakunzi ba Shoro TV bakande subscribe na comment je ndababwire oya we bibibwirire Sitwenga Rumara je nza kubakubwirira Rwanza tabyuza gushobora we oya no bishobora mugana byo no babwira bwo bibibwirire Yes abakunzi ba Shoro TV baranyamuka na subscribe na comment kugira tutere amakuru mashagiye atandukanye nibaza yuko ubu ni kirungo wo kumutwenzi ngabagabo beshi yabamaze cyane ngo baguma mu mahera mashagiye atandukanye sibyo numva none nyene turabishira ko bivuga nyene ngo kumutwenzi oya kandi bakunda kuvuga oya ngusa je sinwara kumutwenzi gusa Mwera hose